Yesu ashimwe bene data mwese aho muri hose ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nagwire muri mwebwe nizere ko mukomeye kandi nanje ndakomeye hano ndi hanze nagiye gufata akayaga ariko hamwe n'ibyo nagomba kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tugume muri Kristo Yesu. Tugumye muri Kristo Yesu bagenzi. Muri Yesu harimo byose, muri Yesu harimo amahoro. Hari umugore yari yagiye kuvoma hanyuma rero ngo ashitse asanga Yesu yicaye ngaho kwiriba ngo abigishwa biwe bari bagiye kure mu gisagara ngo kurondera ibyo kurya. Hama wa muntu ariko aravoma Yesu amubwira ngo wompa amazi yo kunywa. Hama rero uwo musamariyakazi atangazwa no kubona yuko umuyuda n'umusamariya ntibavugana, ariko uwo mugore aratangara rwose kubona uwo muntu ngene yubahutse kumusaba amazi. Hama rero nabo ngo acaramubwira ati ariko iyo umenya ibintu Imana ishobora gutanga, kandi cyane cyane iyo umenya uwo ndiwe, wari kunsaba amazi nanje nkayaguha. Haleluya! Uyu mugore yaribaje ati mbega uyu muntu asabye amazi, ubwa mbere amusabye amazi, ahandi amubwiye ngo wewe wenyene ngo arafise amazi. Urumva uwo mugore byaramucanze, ariko Yesu ashishikara kumubwira ati ariko ndakubwire ubunywa kuri aya mazi wowe ufise azokongera kugira inyota, ariko ubunywa ku mazi jewe ndamuha ntazongera kugira inyota ukundi. Imana ishimwe. Inshuti uri kuranyumviriza, kumbure nawe ufise amazi utanga, ariko ibyo byose utanga kumbure ufise amafaranga ni byiza urafasha abantu, ariko abufashije ejo bazongera bakene canke ntushoboye kubamarira ingorane zabo zose. Ushobora kuba ufise ibintu ufashisha umuntu, ariko nagomba nakubwire nk'uko Yesu yabwiye uwo musamariyakazi, yamubwiye ati unywa kuri ayo mazi wowe umuha azongera agira inyota, atariko jeho unywa ku mazi nzomuha ntazongera kugira inyota ukundi. Inshuti uri kurankurikira, inyota ufise ntayo nzi, canke aho uhora wifashisha mu kumara inyota yawe ntaho nzi. Ushobora kuba wifashisha kugenda mu kabare, ushobora kuba wifashisha kugenda muri boîte de nuit, ushobora kuba wifashisha uko ubishoboye kose, ariko ubwo yose aho nta muti urimwo. Umuti uri muri Kristo avuga ati ngwino ndaguhe ntuzokongere kugira inyota ukundi. Yesu ashimwe. Turabona abantu rero bagiye kuri Yesu bakamwizera, bakamuha ubugingo bwabo bwose bagakizwa. Abo barasha gushinga intaha ati kuva tumumenye Yesu, twinjiye muri Yesu haciye imyaka 20, nahora naraboshwe n'itabi, nahora naraboshwe n'akaboregwe, nahora naraboshwe n'abagore, kuva menye Yesu narahindutse, nta nyota y'ibyo bintu ngifise. Kandi uyo ngo arashaka kubishinga intaha ati mfise ubugingo muri jewe. Mwene data nawe hindukira uze muri Yesu, wakire ayo mazi akumara inyota, ntuze wongere kugira inyota ukundi. Muri Yesu hari byose rero. Yesu yabwiye uwo mugore ati iyaba waruzi iby'Imana ishobora kuguha ibyo ari byo. Mwene data nanje naguhamagara kuza muri Yesu, hari byinshi utarabona Yesu ashobora gutanga. Rero kugira ngo ubironke ibyo ntibigoye, uramwemerera ukamwakira ukavuga uti Yesu ndavyemeye mu mutima wanje, ngwino uze untabare, bya bindi birinduhishije, bya bindi bimboshe ubinkureko. Kandi Yesu n'umwizigirwa, umuhamagaye ukamuhamagara n'umutima wawe, ukabyizera ukabyaturisha n'akanwa kawe, Yesu araza akabana nawe. Nuko rero nizere ko inyigisho hari ico igufashije. Ibyo wari urimwo byakunaniye, geza Yesu nawe, geza Yesu nawe niwe afise ibishaka kukumara inyota. Yesu Kristo abahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Iyi chaîne tuvugira ko ni chaîne Habonayo. Ngwino mugire subscribe, mwongere mubisangize n'abandi, mwongere mwandike na commentaire ivyo mugomba ko dusangira bindi, ibyabashimishije mushime, ivyo bitabashimishije naho mumbare mutihindura hano. Imana y'ububasha ibahezagire. Nimero za telefone ni za zindi, ni +46
768 0065 46. Imana y'ububasha bahezagire. Bye. Amen. Bye bye.